Mu gihe indwara y'akaranda Mpox ibandanya kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi, abenegihugu baba muri quartier Kibenga begeranirijwe mu kibanza kimwe inyuma yo guterwa n'amazi y'uruzi Kanyosha, biragaragara ko bashobora gukarigwa bivanye n'ubuzima bubi babayemwo. Bamwe mu baserukira abo benegihugu bamenyesha ko bagerageza uko bashoboye kose ariko bikigoranye kuko ata mazi meza baronka muri ico kibanza. Abenegihugu nk'indwara y'akaranda iriko irandukira bica bicika, aho bagiye muraca aho hose hariho utuzi twagiye turamanika kugira ngo abantu bamenye ukuntu gukaraba kugira ngo twirinde ico kiza. Hari n'abantu n'amazi ya Tanganyika bivanye n'ikena ry'amazi. Aho twe dukeneye nk'ajya amazi je nabonye ngaha mu zagisyo ntuze ajya amabombo rusangi ajya yodufasha hangwa bakadushirira ikintu ca asere kituzanira amazi mugabo abantu tugakinga ubuzima bw'abenegihugu kugira bagire amagara meza. Baravyitaho kandi baravyakiriye kuko tuguma tubishiramwo raporo bikomeye kandi baravyumva. Ni ikibazo kidasanzwe dufise ngaha kabisa, ico ni ikibazo kininiya cane kuko amazi ngaha hari uravye ngaha badashobora uko yaza kuyasanga mu mpangu ziri hiye imbere gatonya, ngaha nta namwe ushobora gukura amazi kandi hari imihana myinshi cane. Mwomenya ko muri ico kibanza geranirijwe imiryango irenga 100.